Yesu Kristo nahabwa icyubahiro. Amen. Nongeye kubabwira mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Hanyuma ubwa mbere ndashimira Imana yo mu ijuru yo yongeye kunyemerera ko nongera guhagarara hano imbere y'umugeni wa Kristo nihabwe icyubahiro. Kandi ubugira kabiri ndashimiye ababyeyi bacu abarongozi bampaye umwanya ngo ngire icyo mvuganye natwe namwe none nabo nyine Imana nibahezagire. None rero ku mazina jewe nitwa Nikomasango Ezekieli, hanyuma nkaba ndi umunyeshuri w'ishure rya Bibiliya, nkaba narungitswe n'ububwiriza bwo mu Kibingo. Abatahazi mugabo bazi nk'ahantu ku isoko yitwa mu Gitaza, n'ububwiriza bwabyawe n'ububwiriza bw'Imurambi. Yesu nabahumvishe. Hanyuma intasho nazo umuvyeyi wanje twazananye yamaze kuzivuga, sinoyirwa ndazisubiramo. None rero kuri uyu muhingamo turashimira Imana kuko yongeye kutwemerera ko twongera gukoranira hano kugira ngo twongere tuganire iby'urugendo rwacu ruja mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Twugurure Bibiliya zacu rero dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Urupapuro ni 122. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 14 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Ngira ngo mwamaze kuhabona, dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ku ndazi y'amajambo havuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Muhira kwa Data hari amazu menshi, iyo aba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Imana yacu yishimwe cyane. N'aya majambo tugomba tuvugane ko kuri uyu mugoroba. Hanyuma kandi biragaragara neza ko dusomye muri ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana. Umwanditsi w'iki gitabo cya Yohana ni Yohana nyene. Kandi uyu Yohana yari umwe mu ntumwa za Yesu Kristo, hanyuma kandi 12. Kandi uyu Yohana yari umwigishwa Yesu yakunda cyane. Hanyuma kandi uyu yarabaye mu nkingi z'abungere b'i Yerusalemu. Kandi uyu Yohana yaranditse ibitabo 5. Yaranditse ubutumwa bwiza bwa Yohana tumaze gusomamo, arongera arandika ivyete 3 bya Yohana, aca yongera arandika n'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Imana yacu idufashe cyane. Hanyuma rero kandi mu ntumbero yo kwandika kwiwe yaranditse abo yandikiye. Yarandikiye abakristo bose b'ibihe byose, kandi muri uko kubandikira yari afise intumbero. Yagomba kwerekana yuko umuntu wese yizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana, ko akora aronka ubugingo budashira. Imana yacu yishima. Iki gitabo rero birabonekana neza kugira ngo ucike neza. Urashobora kubicamo ibice 3. Uhereye kuva mu gice cya mbere ukageza mu gice cya 12. Ucurabona ingene Yesu Kristo yiyerekana imbere y'abantu benshi. Hanyuma igice kigira 2 uhera mu gice cya 13 ukageza mu gice cya 17, naho harerekana ingene Yesu Kristo yigishije intumwa ziwe. Imana yishimwe cyane. Hanyuma muri iki gice kigira 3 turabona neza uhera mu gice cya 18 kugeza mu gice cya 21, naho tuhabona ibabazwa rya Yesu Kristo, tukabona n'urupfu rwiwe n'izuka ryiwe. Imana yacu yishimwe cyane. Muri aya majambo rero twasomye tugomba tuvugane ku ntumbero yacu yo kuri uyu munsi. Kuri
ishimwe cyane. Rero tugomba tuvugane kuri iri jambo rivuga kugaruka kwa Yesu Kristo. Ngo kugira nde? Kugaruka kwa Yesu Kristo. Muri aya majambo rero aha turatanga ikibazo kandi tuje gutanga n'inyishu. Mbega kugaruka ni iki? Aha kugaruka birabonekana neza, kugaruka hagaruka umuntu yari yagiye, sibyo none? Hanyuma rero aha n'ubu mwebwe mwaje hano nitwarangiza yamiga yacu yo kuri munsi uko tuzorangiza tuduze mu ijuru, nitwahagarika umwe wese aza gusubira aho yajyaga, sibyo none? Ariko tugomba tuvugane kuri uku kugaruka kwa Yesu Kristo. Uku kugaruka kwa Yesu Kristo rero ni ukugaruka kudahinduka nk'uko kwasezeranwe. Yesu yagusezeranye, ibyo yasezeranye ntahindura, ni ukuri ntibihinduka, kuzoshika. Imana yacu idufashe. Hano rero aya majambo tumaze gusoma, ubu yari Yesu Kristo yari kumwe n'intumwa ziwe igihe yari yaje avuye mu ijuru. Yari yaza afise intumbero yo kurondera abantu kugira ngo twebwe ishengero tuboneke. Hanyuma rero igihe yari ari no mu isi, yarakoranye n'abigishwa biwe, intumwa ziwe, barakorana ibikorwa byo kuvuga ubutumwa abantu kugira ngo babohoke kuko bari baboshwe n'ibyaha. Hanyuma rero igihe kigeze aca atangura kubabwira ati jewe rero aha uko biri kose mpava nsubira mu ijuru. Muri bo baca batangura ngo guhagarika umutima, kubera Yesu Kristo rero azi ibyo twibwira kandi akabona mu mitima y'abantu benshi, arabimenya ko bahagaritse umutima. Aca avuga aya majambo yo kubaremesha, arababwira ati nimuhagarike imitima yawe, atariko ngomba ndababwire nimwizere Imana na jewe munyizere. Aca ababwira ati jewe rero kugomba ngende kubategurira, hanyuma kandi muhira kwa data hariyo amazu menshi, atariko mubimenye uko mukwiye kumera n'ingene mukwiye guhagarara. Nzogaruka kubajana kugira ngo ahondi namwe bariho muzoba. Imana yacu yishimwe cyane. Kuri uyu mugoroba nanje ngagomba ndabifurize kuzobana na Yesu, umwami wacu nashimwe cyane. Muri kano kanya turabona rero aya majambo ni ivyizigiro bizima Yesu Kristo yasezeranye abigishwa biwe, kandi aca ababwira ko badakwiye guhagarika umutima. Kandi mu rundi ruhande, kubera babona ingene akorana nabo, ntibari kureka guhagarika umutima kuko umukuru wabo yari abavuyemo. Mugabo aca arabaremesha, arabereka ingene agiye gukora ibikorwa, kandi aca arabasezeranira ko azogaruka kubajana. Ni ukuvuga rero no muri runo rugendo rwacu aha twebwe ntitubura ibintu biduhagarika umutima. Mu biboneka, iyo umuntu ariko aritegereza, burya umutekano muke urashobora guhagarika umutima umuntu, n'indwara irashobora guhagarika umutima umuntu, cyangwa ubukene nabwo nyine burashobora guhagarika umutima umuntu. Mugabo muhumure, Yesu aracari wa wundi kandi ari ku ngoma. Ibyo bibazo byawe n'izo ngorane zawe arazizi kandi azogutabara. Yesu nahawe icyubahiro. None ni ikihe kibazo cyerekana kwitegurira ukugaruka kwa Yesu Kristo? Kugaruka kwa Yesu Kristo turiko turitegereza, turabona neza ko Yesu Kristo yarabisezeranye ko azogaruka, kandi muri uko kugaruka kwiwe rero azoba aze kuraba ingene abantu bari mu ishengero basenze Imana canke bakoze ibikorwa by'Imana neza. Akarorero
kugira ngo arabe ingene abantu bakoze. Muri ico gihe yagenda bigaragara neza ko ijambo ry'Imana ritwereka ngo umuntu umwe yamuhaye italanto zitanu. Ati wewe usigaye uracuruza italanto zitanu, uwundi nawe amuha italanto zibiri. Ati nawe usigaye uracuruza, uwundi nawe amuha italanto imwe. Aca aragenda. Kandi muri uko kugenda Bibiliya ivuga neza ko yagereye umuntu wese uko akwiye gukora ibyo ashoboye nibyo yamusigaranye kugira ngo asigare akora. Hanyuma rero amaze gufata urugendo akagenda haheze igihe kirekire, aca aragaruka. Agarutse amaze gusuzuma, hari abantu babaye abizigirwa tubona. Uyu muntu yahawe italanto zitanu, yatanze raporo imbere ya shebuja, aravuga ati jewe mu bikorwa wasigaranye narakoze, kandi muri uku gukora kwanje narungutse. Urazi ko wasigaranye italanto zitanu, narungutse, none naronse izindi italanto zitanu. Shebuja aramubwira ati ni ukuri wewe uri umuntu wo kwizigirwa, ntiwizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba vyinshi. Hanyuma n'uwa kabiri abigenza gutyo. Mugabo ikibabaje n'uyu muntu agira gatatu yahawe italanto imwe, yaciye agenda ngo ayihisha mu kuzimu. Wa muntu ngo aca atangura kumwishura nabi, avuga ati jewe ntacyo nakoze, kubera wewe nari nkuzi ko uri umuntu mubi, none rero ngo ndakwereka aho nabitse wakira ibintu vyawe. Imana nigufashe cane. Yega natwebwe mw'ishengero burya turafise ivyo Imana yaduhaye dushobora gukora. Hanyuma kandi ivyo bikorwa muri uku kugaruka kwa Yesu. Yesu niyagaruka azoza kuraba abagabo ingene bakoze, yongera arabe n'abagore n'abasore n'inkumi, arabe ingene bakoze. Muri ico gihe rero azoshimira abantu bakoze neza. Imana nigufashe cane. Turabe rero ikimazi cotuma vyodufasha kugira ngo natwe twitegurire uku kuza kwa Yesu Kristo. Imana nihabwe icubahiro. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 24, tuje gusoma uriya murongo wa 44, twumve ico avuga. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 24, duhere ku murongo wa 44. Dusoma uriya murongo umwe. Haravuga ngo urupapuro 34, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 24 ku murongo wa 44. Havuga ngo nuko namwe mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Imana yacu nidufashe cyane. Muri uku kugaruka kwa Yesu yiteguriye kugaruka, jewe ndabona mu vyofasha umuntu kugira ngo yitegure neza, yiteguriye kugaruka kwa Yesu Kristo. Nasanze hari ibintu byinshi maze gusoma aya majambo. Mugabo jewe n'izicegeranyo nagerageje gukuramo ibintu bine ngomba nakubwire kuri uyu mugoroba. Ivyo bintu bine, icambere cofasha umuntu kugira ngo yitegure neza. Kandi mu kwitegura burya buri mu buryo bubiri. Hariyo kwitegura mu mubiri, iyo umuntu yiyumviriye gufata urugendo, umuntu aritegura akamesa impuzu, canke ari urugendo rwa kure akagerageza kurondera itike, sivyo none? Hano kugira ngo umuntu afungure, umuntu aragerageza kwitegura ibyo afungura kugira ngo bigende neza. Hano rero sivyo tugomba tuvugane ibyo dukwiye kwitegura kugira ngo urugendo rwacu ruja mw'ijuru, kugira ngo turushishikare. Icambere rero nabonye icambere cofasha umuntu ni ukwihana ibyaha. Imana yacu nidufashe cane. Kwihana ibyaha umuntu wese akumva mu kwitegurira ukugaruka kwa Yesu Kristo, umuntu akicara canke ihageze kugira ngo umuntu akaryama atatwibagiriza ikibi. Hanyuma kandi kigira kabiri, nasanze kugira ngo umuntu bimufashe kumva ari ukwitegurira ukugaruka kwa Yesu, umuntu yogerageza kumva yizeye mu Mwami Yesu Kristo, akagira ivyizigiro ko aya masezerano yasezeranye ko azogaruka, ko ari ukuri
ubuzima bwejejwe atagasembwa cyangwa abarabara afise. Yesu wacu nashimwe. Ikigira kane nasanze ari uko umuntu mu kubaho kwiwe umuntu ari mwishengero iyo va kwicara uko nyene yomenya ati ahandi si wacu, akamenya ko mw'ijuru ariyo twiteze ko kitazoba, akamenya ata mw'isi twabaye nk'ingenzi. Ingenzi rero murazi iraruha kandi ikanyagirwa, ariko naho nuko iramenya ati ejo canke hirya y'ejo nzoshika iwacu. Imana yacu nigufashe cyane. Gukorera Imana rero burya nta kindi kintu cyatumye uba mw'ishengero. Burya wahamagariwe gukorera Imana, kandi niwakorera Imana neza uzobona ibyiza byo mw'ijuru. Umwami nashimwe. Nico kibazo rero agomba ndakubwire ko muri wewe ukwiye kuba uriho warihana ibyaha, wumva wizeye neza Yesu Kristo, wumva ko ufise ubuzima bwera imbere y'Imana, kandi muri wewe ukumva neza mu byo ukora, kuko ibikorwa bishimwa n'Imana, kandi burya ibikorwa ni byiza. Ibyo gukora bihimbaza Imana, ibikorwa biratuvugira. Imana yacu nishimwe cyane, kandi ibikorwa ni byiza. Hariho uyundi mukenyezi yakoze ibikorwa byiza, ni umuntu ndoruka tubona mu ijambo ry'Imana, yakora ibikorwa bikomeye ahantu yarabaye, mu gisagara yarabayemo. Yaragerageza gupfundika amavundo, agapfundikira abantu. Hanyuma harageze igihe apfa kubera yari umuntu w'ibikorwa byiza. Abantu bararira cyane, baravuga bati turagowe, none ibi bintu bizogenda gute uyu muntu yahora adufasha bikagenda neza? Kubera ibikorwa byiza yakora, abantu bakaca batangura kurira. Hariho n'abandi rero badakora ibikorwa byiza iyo bapfuye, kubera baba barabaye nakiri. Abantu no kuririmba bakaririmba, n'ingoma bakazivuza, kandi umuntu yapfuye. Abo rero n'abanyabyaha. Imana nidufashe cyane. None rero birakwiye yuko dukwiye kwitegurira uku kugaruka kwa Yesu Kristo. Dusomye ku ndanzi y'amajambo iri mu cete Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 13 ku murongo wa 11. Ku ndanzi y'amajambo haravuga ngo ukugaruka kwa Yesu Kristo kuregereje. Imana yacu nidufashe cyane. None rero kuko kugaruka kwa Yesu Kristo kwegereje, twebwe natwe dukwiye kwama twegera imbere y'Imana, hanyuma kandi tukama twisuzumiza, tukaraba neza ko mu byo dukora cyangwa mu byo twiyumvira ko twiyumvira ibihura n'iby'Imana igomba. Imana yacu nidufashe. Hari akaga rero gakomeye, akaga gakomeye tubona uri uku kugaruka kwa Yesu Kristo. Hari akaga kazoboneka ku bantu batigera biyumvira uku kugaruka kwa Yesu ngo bahirizwe agashitsi n'uku kugaruka kwiwe, kuko niyagaruka ahazohinduka ibintu byinshi, isi izoca ubwiza. Ari nacyo gituma rero nk'umuntu yamenye Imana akwiye kumenya ko akwiye kwama yiteze uko kugaruka kwa Yesu, kugira ngo Yesu nagaruka umuntu azomujane mu ijuru. Umwami wacu nashimwe cyane. Dusome ijambo ry'Imana hano muri buno butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 25, dusome mbere ku murongo wa 31 tugeze ku murongo wa 34. Tumbe naho icyo havuga. Urupapuro ni 35, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 25 ku murongo wa 34. Ku ndanzi y'amajambo haravuga ngo gucira amahanga urubanza. 31. Ariko umwana w'umuntu azozira afise ubwiza bwiwe, ari kumwe n'abamarayika biwe bose, nihazobyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azoyakoraniriza mu nyonga ziwe, nawe azobarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Intama azozihereza iburyo bwiwe,
umwungere mwizaga mwebwe nuko muba mu gisagara umwungere azi kuragira neza intama n'ihene burya n'ibiranga umuntu wese agerageza kutarondera uruhongore rw'impene umuntu akarondera uruhongore rw'intama hanyuma mugabane aho guturutsa wotukiriza rimwe ukaza kuragira hamwe ntangora ni ukuvuga rero na Yesu Kristo ko azorobanura ntazopfa kujana azorobanura intama ngo azozihereza iburyo bwiwe hanyuma abanyabyaha nabo arizo mpene bagereranywa n'impene nabo bazobabwira ngo nimwumve iruhande ntawe nigeze mbamenya. Imana yacu nidufashe cyane. Turakwiye rero kumva muri twebwe dufise muri twebwe kumva kwitegurira ukugaruka kwa Yesu. Umuntu wese azi yuko yahamagawe n'Imana akaba mw'ishengero yaba yumva ubutumwa bwiza kandi akumva n'ubuhanuzi mu ndirimbo, umuntu arakwiye kwaba yiteguriye uko kugaruka kwa Yesu kugira ngo nihabi yorobanura uwo muntu azobe mu mugabane mwiza, umugabane w'abagororotsi. Imana yacu nishimwe cyane. None wumva kuri uyu mugoroba hamwe Yesu yogaruka ubunyene wumva amaze kurobanura wewe woba mu mugabane uwuhe? Woba mu mugabane w'intama canke woba muri umugabane w'impene? Intama turumvise neza ko zigereranywa n'abagororotsi, abantu bizera by'ukuri, ariko impene nazo zigereranywa n'abanyabyaha. Ariko nagomba nakubwire mugerageze kumva muri wewe, kumva witeguriye uwo munsi. Kandi uwo munsi wo kugaruka kwa Kristo yavuze yuko atasaha yashinze canke yatangaje, mugabo n'uyu munsi canke n'ubu nyene yogaruka. Hamwe yogaruka wumva womwitega, canke hamwe yogaruka canke no kurobanura wumva wewe yokurobanura muguwe. N'ikibazo kuri wewe tutangura kwiyumvira. None rero tugomba dusozere muri iri jambo tubona hano mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 22 turasoma duhereye ku murongo wa 12 kandi turasoma ujya murongo umwe. Dusome haravuga ngo n'igitabo cyoroshe kubona gihemukira ibitabo byose tubona bigize Bibiliya 66 igice cya 22 ku murongo wa 12 havuga ngo ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Imana yacu nidufashe cyane. Imana yacu nidufashe. Umwami Yesu arabivuga ateruye kandi ndaza vuba. Unawe ni Yohana yagira umuntu n'Imana, arahishurirwa n'Imana, arabona Yesu Kristo agarutse, kandi muri uko kugaruka yabonye aje afise ingero zibiri mu kuboko. Ugomba rero gukorera Imana kuko ari ingero abakora ibyiza bazohabwa, kandi n'ababireka bakora bantaze umutima bakanga gukorera Imana neza hari ingero itanejeje bazoronka. Ariko wowe nshuti mukundwa wagiriwe ubuntu nk'ubu bwo kuba mw'ishengero ntukwiye kuba umuhombe, ahubwo kugaruka kwa Yesu Kristo ukwiye kwama ukwiyubara ukamenya ati jewe ndagomba gusenga Imana kandi nkorera Imana neza kugira ngo Yesu agarutse sinzohombe umugisha w'ibyasezeranywe, kuko hari ibyasezeranywe abizera byasezeraniwe abagororotse. Bibiliya itubwira ngo hari iby'amaso yacu atarumva n'iby'amaso yacu atarabona, ibyo ngo bibikiwe abantu baretse kugaruka kwa Yesu Kristo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. None rero tugomba gusenga Imana byoshika ukaba waragize intege muri iyo minsi, ukaba waragiye utategerezwa kugenda, ukaba wariyumviriye uko utategerezwa kwiyumvira, kandi umuntu w'Imana haracyari ibyizigiro. Yesu arakurorereye, aragomba kongera kumugarukako, kandi muri we yamateze ibiganza. Aragomba abantu baza kuri we, aracyagira imbabazi, mugabo kandi
umugisha. Tugomba rero gusengera umuntu yumva muri we uko kugaruka kwa Yesu Kristo hamwe poshika mwijoro canke mu gitondo canke mu mwanya uza avuga ati jewe ndumva ko hari ico mpajije naho nasenga Imana nkumva ko muri jewe nitandukanya n'ikibi mugabo Satani yaranteje intege nke muri kano kanya nagomba naguhe kaze murenguke abakozi b'Imana bagusengere kugira ngo inkomezi z'Imana zongere zikugarukemo mwumve mukwiye kubandanya neza hanyuma ukugaruka kwa Yesu nikwashika kuze usange witeguye n'iri jambo ry'Imana mwebwe mwese abarikurikiranye umwami n'abambere umugisha. None ninde yumva kuri uyu mugoroba avuga ati jewe uko naje sigomba gusubira inyuma ukwiye turaguhaye kazi kugira ngo Yesu akugire neza kuri uyu mugoroba uze kuba hano witerera hejuru umeze nk'ingana zivuye mu ruhongore uze kumva ufise umunezero ugenda uririmbishwa n'umunezero mu mutima uvuga uti navuye imbere y'Imana uvuga uti naronse imbabazi z'Imana kuko ibitunganya birondera umugeni wa Kristo birahari. Nico gituma rero natwe kuri kano karengazuba umuntu wese mu guca bugufi kwiwe akwiye kwishikanira Imana kuko Imana yacu niye kwari rero agomba ko natwe kubabera mu ngeso zacu zose tukitegura uko kugaruka kwiwe tuba twejejwe atagasemba dufise. None rero tugomba gusenga Imana rekaze umuvyeyi umushitsi twazananye asenga Imana. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo, nukuri turagukuriye ubwazi. Uyu mugoroba tubereye umugoroba mwiza cyane, wongeye kandi kutwibutsa kugaruka kwawe kwegereje. Aleluya. Iyo umuntu afise abakozi yasize ku kivi bagomba yuko sebuja agiye kugaruka umuntu wese agerageza kwisuganya. Aleluya. Atari utumba yagize ingorane akaza guhamba itaranto hanyuma akabwira sebuja atagira n'isoni akamubwira ngo narisanze nzi yuko uri umuntu mubi Yesu we n'ayandi majambo mabi tutosubiramo. Ariko uyu mugoroba abantu siko bakuze. Uyu mugoroba basanze hamwe inzamba yovuga hamwe Kristo yogaruka rokita ira. Haleluya. Basanze mwami Yesu hari ibintu bitamiki nibyo bitumye baza gupfukama hano bishishitira Mana ngo bahagaze neza mu kurorera kuza k'umwami Yesu. None rero Mana amaraso ya Yesu nabeze amaraso ya Yesu n'abatunganye kaga twumvise gashobora gushikira umuntu atiteze kuza k'umwami wacu Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo ntibikababeko umunsi mubi ntibikababeko Mana. Aba bantu bo mu Nyakabiga ubaye kukwitega Mana kugira ngo kuri wa munsi abazohamagara wa murinda bazohamagara amazina ngo n'utumva iryabo uzorira. Ndasabira abantu bo mu Nyakabiga Mana Yesu we aho uzohagarara ku bicu ugahamagara n'akantu k'umumarayika mukuru turabarabashanya abo bantu bo mu Nyakabiga Mana bazobakwitabe Mana bazobakwitabe Mana bazobagusanganire kandi umuntu wese umwibutse kugiye kuza Mana. Hari igihe twicaja abantu bakiyanduza muri binariya bakabwiraka iriga bitari abantu bagakora iby'ubuhumane. Mana basabye uyu mugoroba iri muri twebwe utwibutse kugiye kuza. Muri byavuze ngo urakaza. Haleluya. Natwe Mana imitima twumve ko twavuga ngo urakaza ntidutinye mwami ariko tuvuga ngo urakaza mwami Yesu. Haleluya. Turakwiteze kandi abagukorera mwami bazogenda ubwo ntawe uzomara Mana. Ndarindiriye uwo munsi n'inyota nyinshi aho uzoza mwami Yesu kuko wewe
agenda yawe si yandikwa n'abantu, agenda yawe ntirimo amakuru ubwirwa n'abantu, ariko agenda yawe irimo ibyo wibonera kuko ataco hishwa mu nyonga zawe. Haleluya! Abakozi bawe urabazi, abari ku kivi urabazi, abakurorereye urabazi, b'amajambo urabazi, ariko Mana uyu mugoroba ni muri kuri twebwe turorere kugaruka kuza kwawe Mwami twejejwe. Haleluya! Mwami Yesu, umuntu wese yiyambuye icyaha kuza kumwizihirako. Merci Seigneur, urakoze, turagushimiye cyane rwose n'ukuri ukoresheje umukozi kandi turi mu mitima ihembutse, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu Kristo nashimwe. Hoba hari uwaje afise ikibazo mu ngingo z'umubiri yumva aremerewe n'indwara, none rero n'ubundi yoba afise umutwaro kanaka, kuri uyu mugoroba agomba kubwira Imana kugira ngo Imana imutabare. Uhereye kuva kera rero Yesu ahejeje kwigisha ishengero baca bamuzanira abarwaye akabakiza kandi akongera agatura imitwaro y'abantu benshi. Turahaye kaze rero umuntu yifuza ko hari icyo Imana yomukorera kuri uyu mugoroba ahaguruke kugira ngo Mana Data wa twese ubyagiye mu ijuru, turagushimiye Mana, uri Imana y'ubushobozi kandi urahambaye, ni wowe gitandara cyo kwizigirwa. Wongere kwemera Mana kuri uyu mugoroba ishengero ryawe ryongera gukoranira hamwe rikongera kumva amajambo y'ubugingo. None muri kano kanya Mana abaje gutegura imitima yabo bavuye imbere yawe, aba baragarutse ubugira kabiri, harimo abarwaye baremerewe mu ngingo z'imibiri yabo baragomba gukira. Uyu mugoroba ubabare umugoroba mwiza, hariho n'abandi bahagurutse kubera imitwaro itandukanye, ibi si turimo, ibi mitwaro myinshi. None rero uri Imana wishura kandi ukishura imitwaro yose, nta mutwaro n'umwe ukunaniye, waba umutwaro wo mw'ibanga. Mu izina rya Yesu turasabye ngo abantu bose ubagirire neza, abumva baremerewe ubaremurure, baze kubana bumva bashimwe bati tuguye imbere y'umubyeyi. Urakoze kubakijije ko abantu bose batabaye, mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo, amen. Mwebwe mwese mwagiriye ubuntu mukaba mwaje kugira ngo dusangirane amajambo y'Imana. Imana ibahe umugisha.